Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Muri kumwe na Fidel Niyongabo. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini akurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, inyuma yaho ni ikiganiro c'umuziki. Ikaze kuri radio yanyu. Duhere rero mu karere k'ibiyaga binini. Abasirikare bamugariye ku rugamba mu Burundi basaba ubushikiranganji ubajejwe gushira mu ngiro ibiri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu yo kuva mu mpera z'umwaka uheze w'2021. Ibindi kuri inkuru na Thierry Vendayishimiye. Abo basirikare bahurikiye mu ishirahamwe ryo kwiteza imbere ADMH mu gifaransa. Bamwe muri bo babwiye Ijwi rya Amerika ko bashima ko leta ibafasha mu bijanye no kubavura ibikomere n'ubumuga bakuye ku rugamba, gusa kubona imiti birabagora. Iyo miti iyo twivuje hari igihe idushikira ku baba bari mu bitaro, ariko kuba bavuye hagati mu gihugu bikatugora kuko tuva mu ntara zitandukanye. Icokorwa, hariho ahari amasite y'abamugariye ku rugamba mu ntara zitandukanye. Twosaba yuko mu gihe hari gahunda cyangwa porogaramu yo kuja kuvurirayo, tukagenda abegere kuri amasite tukaja kwivuza, ya matike twomanuka ko ngaho i Bujumbura bigatuma bitworohera. Umukuru w'igihugu yarishuye ku myitwarariko itari mike yabo basinzikariye mu ngwano zabaye mu myaka iheze. Yateye igikumu mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze w'2021 ku itegeko riha uburusho abo basirikare bamugariye ku rugamba. Kasiye Bizabigomba arongoye ishirahamwe rijejwe guteza imbere abo basirikare bagendana ubumuga yabwiye bamwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika ibiri muri iryo tegeko. Tukabona ko leta y'u Burundi izofungurira abahoze ku rugamba bamugariye ku rugamba. Twaranezerewe cyane kuko no kudusahiriza muri bwa buzima bwa misi yose. Muri iki gihe ntabwo twashobora kubona gufungurirwa mu buryo busanzwe, ku buzima bwa misi yose dufunguriwe navyo bizari vyiza. Iryo tegeko twararibonye turarikenguruka. Abo bamugariye ku rugamba bashima ubufasha bwa leta bwo kubavuza. Babona ko iruhande y'ico gikorwa hari kindi cihuta muri kino gihe bugarijwe n'ubukene mu miryango yabo. Umwe muri bo abona ko ikindi cihutirwa ari ukubaronsa ibifungurwa. Ni kuri mikro y'umukunzi w'Ijwi rya Amerika. Abamugariye ku rugamba baravuze ko abari bo bose bazofungurirwa bongere bavugwe ku buntu gushika ubuzima bwabo bwose imbere n'imiryango yabo. Hanyuma abandi nabo bivanye n'ibitigiri canke n'imigwi barimwo, ko baravuze abamugaye bisanzwe, abamugaye bari hagati na hagati abo bita handicapé modéré, n'abamugaye cane bise handicapé sévère. Rero abo bose muri iyo migwi baravuze ingene bazobashigikira. Rero aba handicapé sévère bose bavuze ko babaha uburaro, bakabafungurira, bakavuzwa ubuzima bwabo bwose n'imiryango yabo. Kandi baranavuga kugira n'abasirikare bari ku kazi bimeze, ugize impanuka agapfa canke akaburu wiwe, igihugu gica gifasha mu byo kumushingurana iteka. Ishirahamwe ryo guteza imbere abasirikare bagendana ubumuga risaba ubuyobozi bubajejwe mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi gushira mu ngiro ibiri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo muri Munyonyo mu mwaka uheze w'2021. Kasiye Bizabigomba arongoye iryo shirahamwe. Ngiriye ko nterera nakama abasanzwe badukurikirana mu vy'amagara yacu barabe badodore hejuru aho nyene muraba vy'amategeko, ko twarabonye ko itegeko ryarungikiye umushikiranganje kugira ngo ahinyanyure tumwe uravye ingingo ya 13 yaryo iravuga ko ingingo ya 10, 11 na 12 zizotomorwa n'umushikiranganje. Yo bikora rero vyihuse kugira ngo aba bantu bamerewe nabuku nabo batora koyoko bagire amahoro, bumve yuko hari igihindutse. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka kuri telefone umuyobozi mukuru ajejwe abahoze ari abasirikare b'igihugu n'abahoze ari abagwanyi b'imigwi yagwanya leta bamugariye ku rugamba kugira atanga umuco kubijanye n'ishigwa mu ngiro ry'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abahoze ari abasirikare ba leta n'abari mu migwi yagwanya leta bamugariye ku rugamba baharugwa mu 600 mu mwaka wa 2006 nk'uko amakuru abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakeshishira hamwe ADMH ry'abasirikare bagendana ubumuga abivuga. Abagendana n'ubumuga bukaze babana n'imiryango yabo mu mazu leta yabubakiye mu bibanza 12 biri mu ntara 11 kuri 19 zigize igihugu c'u Burundi.
Urakoze Thierry. Leta y'u Burundi iherutse gufatira mu ntara z'uburaruko amatoni 200 y'ikawa yagomba ashogwe mu gihugu cy'u Rwanda. Intumwa z'ubwo bushikiranganji zimenyesha ko zigiye gutanga ubutumwa ku banyagihugu na cane ku barimyi b'ikawa. Desire Atungimana niyo nkuru dufiti. Kuri no wa gatanu umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Kayanza ari kumwe na Buramatari n'urongoye ikigo ca leta ODK kijejwe guteza imbere igiterwa c'ikawa mu Burundi bashize habona ikawa yafatiwe muri iyo ntara. Ningabira Izahake umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Kayanza amenyesha ko bafatiye ku makuru bahawe n'abanyagihugu basatse mu mihana 10 yo muri komine Gatara bari babarangiye bafatira ikawa nyinshi yagomba gushogwa mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko amakuru bari bafise yabibamenyesha. Rero muri iryo sakwa twashoboye gufata imifuko yababa 396 tugereranije nk'umwe ubupima hagati y'ibiro 70 na 80 kuko zimwe zirumye izindi zaba zikanye bivanye nuko twazisanga no kuvuga dufatiye twasanze ari amatoni agera hagati y'amatoni 26 n'amatoni 27. Umuyobozi mukuru w'ikigo ODK kijejwe guteza imbere igiterwa c'ikawa mu Burundi Emmanuel Nkurunziza amenyesha ko bashora ikawa y'u Burundi mu mahanga kenshi bivana no kutamenya ico igihugu kibamariye bigatuma bagihemukira. Umaze kuzirikana ivy'igikorwa gikorera umurundi mu kumuvuza mu kumukorera amabarabara acamwe agiye mu minota itandukanye mu kumukingira umutekano n'ibindi vyinshi, nta muntu yo kwiyumviriye ko hari umuntu yo kwifuza gushora umwimbo nk'uyu ufitiye kamaro kanini ubutunzi bw'igihugu abishije mu kinyegero. Rero twakora kutamenya kugira batuzi iyo ngeso ituma igihugu gitakaza vyinshi. Ningabira Isaac amenyesha ko agiye gutangura amatoza kugira ntazogire n'uzosubira gucutsa umutima wo gushora ikawa mu mahanga atabire kuri we. Ariko kubera twashatse kugira amatoza yimbitse aho twihaye intumbero yo kumenya izikawa iyo zavuye n'intumbero bari bafise niyo bari bagamije kuzijana, umenyesha makuru ko tuza twashizeho na komisiyo y'abamagistrat 3 hamwe n'inyamiramabi 3 kugira tuzokora amatohoza yimbitse kandi atahengamiye kugira tuzomenye imvo n'imvano y'iki caha, abazoba bafashwe bafise ivyo bakubazwa tuzobashengeze imbere ya sentare kugira ibakubita intahe mu gahanga. Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi na Kayanza baganira na radio Ijwi rya Amerika bamenyesha ko abahereza umwimbo mu makungu bakwiye ibihano. Je mbona intwaro yo gerageza gakora ishoboye kugira ngo iyo kawa babafata abahane bimwe bitebwo bambere by'umwihariko kugira ngo ubufashwe acatangwa akarorero kugira abandi bose bashobore kubeba kubera ndabona yuko muri kino gihugu cyacu Burundi ubuye inzara irahari. Ibyo byose rero bituma inzara ikumibona kubera amafaranga yafashije Burundi acica mu kindi gihugu. Twebwe ibyo bintu turavyumva mu bisanzwe n'ububandi no kuraba neza bene ivyo bintu ariho igituma no kuraba yuko nkeka baguma bitoga yuko babahaye umushahara muto bagakurikirana igituma boba baguma basohora uwo mwimbu w'igihugu bibaye ngombwa gatuma bavuga ati mwaduhaye amahera make ni muratwongeza. Emmanuel Nkurunziza arongoye ODK arafite icyahanura abanyagihugu ni kuzirikana yuko igihugu cacu cy'u Burundi cubakwa na beneco, ubutunzi bw'igihugu bubungabungwa na benebwo, ukubaha amategeko nico rukiza ku barundi twese. Rero bogerageza gukurikiza intumero bahabwa n'indongo z'igihugu cyacu cy'u Burundi na cane cane nk'iz'ubuhinga zo gukingira akanovera k'abayacu y'u Burundi, bumve ko batodohoka mu kugendera intumbero bahabwa n'inzego z'igihugu. Bongere banadome urutoki kuri wo wese agomba kubahuvya kuko murabizi neza umuntu agufasha guteka inkono y'ikibi camara gusha ukacisangiza. Kundwi heze mu ntara ya Ngozi ihanura bibe na Kayanza hafashwe abashoyi ikawa mu Rwanda 16 bikoreye ibiro birenga 500. Bamenyesheje ko bashoyi ikawa mu Rwanda ku giciro cyaho gisumba ico mu Burundi incuro 3 baciye bacirirwa urubanza kukiriraho. Parke ya Ngozi ikaba yabasabiye gufungwa imyaka 5 no gutanga ihadabu ingana n'amafaranga 500 kuri umwe. Baremeye icyaha uko ari bose ariko basaba sentare ko bahanishwa umunyororo w'amezi 6 n'ihadabu y'100 kuri umwe. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Muracari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika, tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisa
mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu Rwanda mu turere twa Gasabo na Nyarugenge i Kigali hakomeje kumvikana ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Umuryango uharanira iterambere ry'umugore wo mu cyaro Réseau des Femmes uvuga ko abashinzwe gukumira no kurwanya iryo hohoterwa barimo inzego z'umutekano n'abakenshi baba batabifitemo ubumenyi buhagije. Inkuru irambuye Eric bagira ubusa. Uhereye ku bisobanuro by'abafite aho bahuriye no kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo, byumvikana ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rirushaho gukaza umurego umunsi ku wundi. Kubereba umujyi wa Kigali mu turere twa Nyarugenge na Gasabo bavuga ko ryiganje mu mirenge ya Mageragere na Kinyinya iherereye mu bice by'ibyaro. Umuryango uharanira iterambere ry'umugore wo mu cyaro Réseau des Femmes uvuga ko abashinzwe gukumira iryo hohoterwa cyangwa barihosha bisanga nabo nta bumenyi babifiteho. Abo barimo urwego rw'umutekano rwunganira akarere ruzwi nka DASO, urubyiruko rw'abakorerabushake, inshuti z'umuryango n'abandi. Nibyo Madame Saverine Uwimana, umuhuzabikorwa wa Réseau des Femmes ku rwego rw'igihugu asobanura. Bariya n'abantu bajya mu bikorwa byo kurwanya ihohoterwa, babandi bahamagarwa iyo byakomeye. Bariya abantu rero babikora mu nshingano, babikora mu kubahiriza itegeko, ariko akenshi usanga nabo badafite ubumenyi buhagije mu buryo bwo gukumira ihohoterwa, mu buryo bwo gutanga ibiganiro ndetse n'uburyo ufata uwahohotewe. Ndetse akenshi ugasanga iyo bagiye gukemura ikibazo cy'ihohoterwa nabo bashobora mu kugwa mu kibazo cyo guhohotera kubera ubumenyi bukeya, none ugasanga nawe bimubereye ikibazo, akuyemo gufungwa cyangwa se akangiza n'isura ye. Madamu Uwimana akavuga ko mu gihe cy'umwaka bazigisha abo begereye abaturage ibikorwa byo kurwanya no gukumira ihohoterwa. Tugiye kwigisha no guhugura, kongerera ubushobozi ziriya nzego kugira ngo bamenye uburyo bwo gukumira ihohoterwa, bamenye uburyo bitwara muri icyo kibazo ndetse banamenye uburyo baherekeza uwahohotewe. Kamwe mu turere tuvugwamo ihohoterwa rishingiye ku gitsina na Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Imibare itangwa n'ubuyobozi bw'ako karere yo kuva mu kwezi kwa 7/2021 kugera mu kwezi kwa 4 uyu mwaka iragaragaza ko byibura abasaga 1070 bahohotewe. Muri abo abagera kuri 638 bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Bwana Evariste Nkunda ukuriye ibikorwa by'ubuzima i Nyarugenge agashima ko kuba hagiyeho umushinga uha ubushobozi inzego zegereye abaturage bizaba umwanya mwiza wo guhangana n'ibikorwa by'ihohoterwa. Ikibazo cy'ihohotera kirahari, ariko uyu munsi rero kuba tugize amahirwe n'abagomba kudufasha uyu munsi kugira ngo bakurikirane bafashe inzego z'umutekano irahari. Rero kuba muje uyu munsi tugiye gukorana numva na maboko meza muzi igihe gite gutyo Nyarugenge turifuza ko igikorwa kizakora imbaraga muzashiramo dufatanya nuko tuganisha ko zero violence mu karere kacu tubirwanye ntibizongere no kubaho na nyuma y'ibindi. Bwana Emmanuel Nkusi ukuriye urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu karere ka Nyarugenge nawe avuga ko ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bigenda birushaho kwiyongera. Bwana Nkusi agakeka ko mu bimwe mu bituma byumvikana ari uko abantu barushaho gutinyuka bakabivuga. Avuga ko ibikorwa nk'ibyo birushaho kugira ingaruka zikomeye ku bana b'abakobwa. Mu bana bato wenda ndagaruka ku gitsina gore, mu bana bato b'abakobwa bakuramo ingaruka ebyiri. Either hari umwana ushobora gukuramo kwanga igitsina gabo completely, ni trauma sort of. Secondly, agakuramo gukunda abagabo kubera yasako yanyuzemo, nta counseling yabonye, ntaho kumuganiza yigeze abona. Ndashaka rero ngo tuganire ku kintu cya rehabilitation ya victim after case file compilation na rehabilitation y'ibijyanye n'amategeko. Ese victim aba rehabilitated gute? Bwana Silas Ngayaboshya ni umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ashinzwe guteza imbere uburinganire no kongerera abagore ubushobozi. Agasaba ko kuri iyi nshuro mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina abo bireba bashyiramo ingufu zidasanzwe mu mugambi wo guharanira impinduka mu mikorere. Turi kuvuga tuti ntitwongere gukora ibintu uko dusanzwe tubikora, kuko dusanzwe tubikora ntabwo duhamya ko biri gutanga umusaruro iki gihugu cyifuza. Twashoboye byinshi, GBV ntiyagombye rero kuba itunanira. Niyo mpamvu tugomba gukora not doing things the same way.
zimwe mu mpamvu zishyirwa mu majwi ko zikomeza gutiza umurindi ibikorwa by'ihohoterwa mu miryango zishingiye ku muco w'abanyarwanda, aho bamwe bahohoterwa bakagira isoni zo kubivuga, ubundi bikanaterwa n'uko hamwe na hamwe umugabo agifatwa nk'isoko y'imibereho y'umuryango, ku buryo akoze ihohoterwa agafungwa abagize umuryango bashobora kwisanga mu kaga. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 ingo zisaga 1280 zagaragayemo ibikorwa by'ihohoterwa. Muri uwo mwaka kandi Kigali yonyine yabarurwagamo izigera muri 708. Inzego zibishinzwe zikavuga ko nubwo humvikana cyane ihohoterwa rikorerwa abagore mu ngo, bitaravuga ko n'abagabo badahohoterwa, kuko hari abumvise nabi ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango. Bagira ubusajwi ry'Amerika i Kigali. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Societe Swiss Med ifite imigabane myinshi mu bitaro Kira Hospital byo mu Burundi irasaba ko umuyobozi wabyo Dr. Christophe Sahabo afungurwa. Bamwe mu banyamategeko nabo basanga atarakwiye gufungwa. Nairobi, Eloge Wilikaneza. Umushingwamanza wa muganga Christophe Sahabo hamwe n'ishirahamwe Swiss Med International bariyamiriza ifungwa ry'uwahoze ari umuyobozi w'ibitaro Kira Hospital hamwe n'iyemezwa ry'ingingo zifatwa n'urwego nshingwantwaro rw'ubu kuri ivyo bitaro vy'akarorero mu Burundi. Mu itangazo ryarungikiwe umuyobozi mfatakibanza wa Kira Hospital n'utwara urwego nshingwantwaro, ijwi rya Amerika rifitiye kopi. Umushingwamanza Serge Rouvinet avuga ko ifungwa ryiwe ryakozwe atamategeko akurikijwe kandi hatabaye kumviriza afise ico bavuga muri iyo dosiye yakurikiranwa ko bose. Ivyo bigaca bigaragaza kubwo umushingwamanza ihonyangwa ry'ingingo ivuga ko umuntu wese ataracirwa urubanza afatwa nk'umwere. Mu ikete ryiwe yongera ko ati umufungwa wese ategerezwa kugira ubwo burenganzira. Maître Rouvinet asabire kurwa ry'uwaburanira n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'urubanza rudahengamye. Umunyagihugu wese afitiye uburenganzira hatarabwe icaha yoba yikekwa ko canke ikindi kintu cose. Ku itariki ya 2 ukwezi kwa 4 guheze yarayahagaritswe n'iperereza, muganga Sahabo yahoze atwara ibitaro Kira Hospital yanditse ikete ryo gutanga imihoho mu mabanga yiwe avuga ko bitewe n'impamvu ziwe bwite atashimye gusigura. Umwunganira mu mategeko yemeza ko iryo tanga ry'imihoho ryakozwe ku gahato kandi ko yateye umukono kuri urwo rwandiko ku gisure. Icongewe ko Maître Rouvinet muri iryo kete ko umunyamutahe mukuru aserukira iryo shirahamwe Swiss Med International iyamiriza kandi yemezwa ry'ingingo zifatwa kuva ku wa mbere ukwezi kwa 4 2022 umunyamutahe mukuru atagishijwe inama. Ifungwa n'ihagarikwa rya Christophe Sahabo Perezida Evariste Ndayishimiye yabigarutse ko misi heze mu kiganiro ciwe ca mbere yahaye amenyesha makuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeje ko azivyerekeye iyo dosiye kandi ko nawe yaje kumushikiza manza yakurungika mu gasho muganga. Umviriza Perezida Ndayishimiye uko abisigura. Ngirango n'igituma batanguye kumvuga cyane ku bya Dr. Christophe ngirango kubera ngirango ntaramuvugira azi yuko abantu bose namambaza uyu yapfungiwe iki mbarira ingenge mupfunze niyi mugabo bambwiye yuko byose ingene bimeze nkumva najiyomba procureur byari kugenda uko nyene nkumva se ngo tabara nta kundi se mba nabigize nanje urumva nagira utwanyate twanje ntaraba amurabesha uyu muntu ntibifashe bagira rero usanga ariko bamvuga bavuze ngo afunzwe ngo naje wanje ego nivyo ko jewe navuze ntegereza kubona amahera ya leta yari hose je niko ndavuga ntegereza kubona umutahe wa leta kugira tumenye inyungu tuzotwara. Uwo mutahe wa leta uterekanywe neza uko utegerezwa kuyungukira. Perezida Ndayishimiye aravuga ukungana n'urugero amashirahamwe yegukira leta yashize imitahe muri Kira Hospital uko rungana. Ibaza hano Burundi yarangize ifise imiliyaridi 3 so kabungira ngo zarenga 7 inesesi zifise amahera nayo nyene miliyoni zitari munsi ya 5 Kamebu ONP bose afise amahera ku buryo ushobora gusanga leta ari yifise umutahe munini kuko hariho enquête privé yabaye baravuga bati turavye umutahe wa leta wobungana na 70%. Je ndavuga nti tangura rero iyo mitahe muyishire hamwe bari muri processes bagasanga harimo amahinyu ameze ukucaye kuriya nta bintu biba bihambaye bihari usanga ibyo rubanza bacaje mu vy'imanza ibyo rero subira kuvyinjiramo cyane bavuze ngo rijewe kubera jewe navuze nti turondera amahera y'igihugu kugira ngo akora ivy'igihugu nyene tuyunguke nibisanzwe mugano kubera dukorera ku bishobisho. Ariko umunyamategeko wo mu Burundi Janvier Bigirimana asanzwe atwara ishirahamwe Tournons la page Burundi asanga icyari kwihutirwa kitari ukurungika Sahabo mu buroko narijya yari yamaze kwemera gutanga imihoho.
uku niko yabisiguriye ijwi rya Amerika. Mu gihe yamaze kogozwa mu mabanga yarajejwe nimba yarakoze amakosa n'amakosa yo gukurikiranwa mu bijanye n'ivy'akazi atamusumirano narirya yuko ingingo ya 40 y'ibwirizwa shingiro ivuga yuko umuntu wese igihe atarakubitwa intahe mu gahanga afatwa nk'umwere. Vyari gushoboka yuko babimukurikirana ko yidegemvye. Muganga Christophe Sahabo yahagaritswe n'igendereza ry'u Burundi mu ntango zo kwa kane uyu mwaka. Kuva ico gihe yarafungiwe mu gasho k'iperereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuru rya Bujumbura rizwi nka Mpimba mu ndwi iheze nk'uko amakuru ava mu muryango wiwe avyemeza. Uwo muganga w'umurundi niwe yakoze umugambi w'ibitaro vy'akarorero ka mbere mu Burundi vyuguruwe mu 2015 mu kwa gatatu. Ivyo bitaro vyitiriwe Kira Hospital abanyamitahe bakuru bavyo n'abaturuka mu gihugu c'Ubuswisi bikaba vyubatswe ku mamiliyari 28 y'amarundi hafi miliyoni 14 z'amadolari y'abanyamerika. Umufaransa Jean David Pirot yarajejwe urwego nshingwantwaro rw'ivyo bitaro yari hagarikiwe umunsi umwe na Sahabo yaciye arekurwa bukeye. Ubu urwo rwego ruramutwa Charles Ndagijimana umuyobozi mukuru wa Sokabu ishirahamwe rya mbere rikuru mu Burundi ryo kwitekaniza kazoza leta ifitsemwo imitahe myinshi. Umugabo hazwi cane mu mwaka wa 2015 igihe yatwara sentare yubahiza ubwirizwa nshingiro agafata ingingo yo kwemeza ko ikindi kiringo ca nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza atamategeko gihonyanga mu gihe bamwe mu bo bakorana bari bahunze bavuga ko batokwemeza ko ico kiringo cateye impari kibaho bagaha ukuri abagwanya umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi bari baciyamirije ivyavuye bivyara injyane. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Abarundi 177 kuri uyu wa gatatu basuye mu gihugu cyabo baturutse mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira. Bari bamaze imyaka 7 batuye mu nkambi ya Rusenda. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari ku mupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi. Vedaste Ngabo byari ibyishimo byinshi kuri aba Barundi bahungutse babifashijwemo na ASR ndetse na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo, kuko mu modokari barimo berekeza mu gihugu cy'u Burundi bagendaga baririmba. Bayizido Gracias ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka 65 y'amavuko, agiye mu ntara y'Ibitoki muri komine Rugombo. Ndatashe kubera kunezerwa igihugu canje cambyaye kandi mu mahanga bakwita impunzi, ubwo yizina riragayitse. Rero nkabashaka kuba mu Burundi mu gihugu canje nkagisaziramwe aho nsazira mu mahanga. Igitumye mba mu Rusenda hari umutekano mukeyi gute kubera yabarebere baho nk'abamayimayi bahiga impunzi mbese no mu murima bakazicirayo. Waraba rero igituma uhigwa kandi ugahiga ata igicuma rufise ugahitamo gutaha iwanyu mu gihugu wavukiyemwo ukishira ukizana, ariko ukareka guhigwa n'abarebere bo mu Kigunda kandi baguhora ubusa. Muri izi mpunzi zahungutse zishimangira yuko ubuzima bubi zari zibayemo bw'inzara aribyo byatumye zihunguka. Ubuzima bwabo bugoye cyane nguku bashobora kuvuga ngo bapokezura 12 ku kwezi, ukasanga ku mvunje y'amakongomani baguhaye ibihumbi 19,500 ku kwezi. Ayo 19,500 ugaca wiyumvira ubwene uzoshobora kwajya ukwezi kose bigaca bikurusha, ugaca wama mu nzara ntangere. Ico gituma umuntu rero yabatiwe yemere gusha mu gusha amavuko hama akurikirana iby'ubundi buzima. Ntabwo mpungutse cyambere ndi mu gihugu ntavukiyemo. Iyo umuntu ari mu batavukiyemo nta mahoro agira, nta midegembya agira. Nico gituma nahisemwo gusubira mu gihugu cacu kuko umuntu ari wabo aronka amahoro. Niyo kuri Desire yavuye mu nkambi ya Rusenda agiye mu ntara y'Amakamba, arasaba leta y'u Burundi kubahiriza ubufasha nibagera mu ntara zabo. Cyambere nuko botwakira neza bakatwakira nk'abene gihugu, hanyuma birashobora gushika mu ngo twaje tuvamo tugasanga hari byononekaye bakabidufashamwe. Nka bimwe mu ngo usanga byarononekaye, hari igihe usanga inzu zarabomotse. Rero umuntu arashobora kwifasha mu nguvu ziwe agatatu dutafari akaronka ikigega bakaduheza nk'utwo gusakaza mu buryo mwe n'ubwo. Nivyo mbona bodufashamwo n'utundi tuntu nyene dushobora kuba tugoranye mu gihe tuba tutaramenyera hajya ahantu. Kiza Fabrice we ni impunzi yabaga mu mujyi wa Lubumbashi, nawe yahungutse nyuma y'imyaka 7 yaramaze mu buhungiro. Impamvu turi buhunguka ni kubera twumvise yuko ibujumbura kabisa mu Burundi umutekano usumba wahahora. Byo twahunze byose by'amasasu n'amasorosoro ubu tumva kabisa umutekano umeze neza, niho tubona tuce tugaruka mu gihugu cy'amavukiro. Bababwira ko hameze gute? Ngo hameze neza kabisa, ibintu by'amasoro ntabyo. Iriya mwari mubayo gute?
hariya je narimbayeho nk'umurefije urbain nakoraga utuzi twiwanje nyene Lubumbashi. Manda Gilles ni umuyobozi wungirije komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira avuga yuko ari impunzi 177 zahungutse ziri mu miryango 56. hasi rivuga yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habarwa impunzi z'abarundi zirenga 40,000. Veja Sengabo, Ijwi ry'Amerika, Uvira.